bisobanuye ko wewe uriko urashaka kwinjira mu bintu bitakuraba nico bisobanuye Freri iyi ni case y'abavukanye ntushake kunteranya and I hope it's the last time wowe umpamagaye ngaho umpamagaye ibintu nk'ibi please mind your own business nizeye neza ko ari n'ijyanyuma ryo kuramamagara muri ibi bintu Rise and Shine Burundi reka nizere ko umeze neza aho muherereye reka manze ndamutse abakunzi bacu ndamutse namwebwe mukunda kuraba filime nziza Ijoro Ryo Kuwagatandatu iri kwiraca kuri Burundi Star TV mbibutse yuko ari filime nziza mbibutse yuko ari seri isiguye seri imeze neza seri iri mu kigo tugarutse hano inyuma y'ivyabaye Tonny yarataje muhira agaruka asanga madamu wiwe aryamye ico atazi sasa ntazi ko ari uwo mwinjiriye ntazi ko ari umushyitsi mushasha yamugendeye nuko byatanguye amuvyura amubwira amwiganira ivyiyo avuye sasa akimukangura ico mutabonye ni Rosine byarangiye Rosine aje kumutembera nkuko mubizi byarangiye Rosine amusanze muhiriwe mu cyumba kwa madamu aryamye ku buriri bw'umugore mukuru wa Tonny nkuko musanzwe mubizi guys byagenze gute imbere yuko dutangura reka manze nsabe akaba ari rya mbere ushitse kuri Rise and Shine Burundi ntimwibagire gukora subscribe like comment kugira ngo uzurabana natwe mu ncamake mu biba biriko biravugwa muri filime ndundi muri sinema ndundi aho aba ari ibintu bidasanzwe na gato ya guide sasa Rosine yaje mu cyumba kwa Tonny bigenze gute mbibutse yuko Tonny na Rosine ivyabo murabizi abatabibonye mugende mu bireko kuri Burundi Star TV abandi mure ku ma video yabanje kuri Rise and Shine Burundi muraza kuba musobanukiwe ikintu kimwe ku kindi abo turiko turajana baranabitahura cyane iri ni Ijoro Ryo Kuwagatandatu Burundi Star TV na Warubis batugezaho seri nziza guys. Rosine uri ngaho ukuri kaniko wakira abashitsi ibi ni ibintu bitunguranye cyane bitunguye uwitwa Tonny aho yaravuye gutembera asanga ku gitanda ciwe asanga ku buriri bwiwe haryamyeho Rosine mu gihe yasize umugore wiwe ibintu bitangaje cyane ariko arasaba imbabazi ati Rosine ndagusavye umvire mu nzu ndagusavye usohoke madamu ntagusange ngaha avyite ibindi bintu madamu ntagusange ngaha atubone ukundi kuntu ivyabaye vyovyo musanzwe mubizi Rosine amubwira ati ntibikunda madamu wawe si hari mbibutse yuko madamu wa Tonny ari inshuti magara ya Rosine hari inkuru Rosine akunda kumuyagira zijanye n'uwamuteye inda ico atazi ntazi ko wamuteye inda ari umugabo w'umugenzi wiwe umugore wa Tonny nta makuru afise ntazi yuko iyi nshuti ye Rosine yatewe inda n'umugabo wiwe guys ibi bintu bidasanzwe na gato biraherera hehe hakabaye kera Tonny amubwira ati niyo nduvuga si yanje niyo nda nayo ndemera niyo nda umenye utwara utamena je ntanda naguteye Rosine hakabaye kera ati genda gahoro mfite n'ibimenyetso bifise n'ibimenyetso byemeza yuko indari gwawe umwana ari gwawe ntaho kunjikira kumbura unavyemera umwana ari Tonny yaramwankiye amubwira ati nta bimenyetso ufise sasa Rosine ibimenyetso arabikura he Rosine ibimenyetso yabikuye he bimeze gute reka gato Rosine atwereka ibimenyetso turabe ibikurikira guys ibintu bidasanzwe na gatoya ibintu bibabaje cyane inkuru ibabaje cyane bigoye kwakira Tonny inyuma yo kubona ibimenyetso Tonny wacu byagenze gute guys sinagusabye ko mfukamira Rosine fise umugore ivyo bintu hamwe vyoja hanze ndabizi ko vyo ibintu birebire ndakwinjiza mbabarira nkusaba imbabazi shaka urukundo kandi gutanga urukundo ni ibintu vyoroshe cyane sinzi impamvu ukora bikomeza kubwaho urabona ko ari ibintu vyoroshe ariko ibintu birakora birakomeye kwera bikomeje ubwo nanje kandi abikomeze ngiye kuvyereka umugore wawe kandi umugore wawe ntiyabibona azogusiga azokwakana kandi yaho kanzoza kundondera kwinginga umuntu atabona ikintu na kimwe no Rosine ufika utambamariza
ibintu vyateye bifata iyindi ntambwe, ibintu vyateye bija ku rundi rwego. Rosine amubwiye yuko agiye gukoresha plan B, yamusavye urukundo ku neza ararumwima. Amafoto agiye kuyereka umugore wa Tonny bari kumwe. Umugore wa Tonny mwibuke ko ari inshuti magara ya Rosine. Guys, ibi bintu Tonny arabikizwa niki? Uyu muriro Tonny arawotera hehe ko bimwakiye? Rosine agiye kwereka amafoto madamu wiwe kandi Tonny yarabimuhishije. Ibi bintu biraherera hehe guys? Tonny nawe amaze kubona bitanguye gukomera, ico yakoze si kindi, yegereye umuntu aramwiganira kimwe ku kindi amakuru wiwe uko yagenze, cabura kugira ngo arabe ko uwo muntu hari ico yamufasha, yamuha impanuro. Umugabo yaranditse kamwe ku kandi araraba ico amwunganira, aramuha impanuro. Yamuhanuye iki? Byagenze gute? Yamufashe iki ho? Guys, ibintu bitera bikomera na gatoya. Umusaza yatumye ko Keve kugira ngo agire ico amubaza, kuko Keve ari murumuna wa Tonny, ibintu ashobora kuba hari ico abiziko. Mbibutse yuko Keve nawe atamenya atamakuru afise yico bashakira mukuru we Tonny, yabonye gusa bamutumako bamuhidiri, bamubwira yuko bashaka Tonny, bamwemera amafaranga. Tonny aratangwa agurishijwe na Keve. Ku makuru makeya umushingantahe yari amaze kuronka, yatumye ko Keve aramubaza ivyabaye kuri mukuru we aho yarari, uko vyagenze. Baca basanga Keve mwa bino bintu vyabaye mwino diri, Keve nawe ashobora kuba afisemwo uruhara. Ibintu biragenda kubandanya gute guys? Ntiwibagire gukora like, subscribe kuri Rise and Shine Burundi kugira ngo dutere tubandanya tubana 5 kuri 5 rimwe kurindi guys. Uburyo ukurambaza mu ibibazo biboneka aho umwengura umupolisi uri kuragira amatohoza. Frere, menye iki kintu kandi ukizirikana. Tonny n'umuvukanyi wanje, twasangiye ibintu byose byaba bibica nk'ivyiza. Tonny n'amaraso yanje. Ntiwibaze ko wewe rero wowe umukunda cyangwa umufitiye mu rukundusha jewe. Ku rundi ruhande abaganga batangiye kugira ubwoba, ibintu vyabaye bitangwa kubatera ubwoba. Ni mu gihe umugore wa Keve yagiye abagana ababaza yuko Rosine, umugore yitwa Rosine, bo bamuzi. Ivyo vyabaye mu gihe cyaho umugore wa Tonny n'umugore wa Keve bagiye hamwe, bumvikana ko bagiye kurondera inimero yahamagaye abagabo babo imbere yuko bava muhira, imbere yuko batarara muhira ku iryo joro ryo kwa gatandatu. Inimero barayitoye, inimero yabahamagaye niyo kwa Rosine. Igihe inimero ya Rosine bahamagara, aho bose ari babiri ntibatashe. Guys, iri ni joro ryo kwa gatandatu tukiraba kuri Burundi Star TV. Seri imeze neza, seri iriko irabica bigacika, seri iriko iravugisha abantu benshi. Kwa no ruhande Keve amaze kubona ko vyabaye ingyankuge, yarivumuye aragenda aravuga ati hano hantu ndahasiga ubuzima, hano hantu sinshobora kuhava impunda marembe. Guys, ibintu bigiye kubananya gute mwijoro ryo kwa gatandatu? Ko umuriro wamaze kwaka, ko umuriro wabaye umuriro, ubushuhe bwabaye ubushuhe hagati ya Tonny, kuri Tonny, kuri Keve, kuri ba madamu babo. Guys, ibintu byarakomeye. Kwa gatandatu Tonny mwa mwarabona? Ya, Tonny twarabona. Ibaze, ni gute uvuga ko mwabonanye ariko Tonny wakavuga ko mutigeze mubonana? Umutego wa mbere nuko Keve wamucakiye, bamubajeho Keve babonanye ku ijoro ryo kwa gatandatu. Keve ati twarabonanye. Tonny nawe mwibuke ko bari bamuboreje, atakintu na kimwe yabonye, atakintu na kimwe yamenye. Umusaza yongera abaza Keve ati ibi bintu bisigura iki? Kumva ko umuntu wo mubona we ntakubone, aha naho urahisigura gute? Sibani uko wewe uriko urashaka kwinjira mu bintu bitakuraba, nico bisobanuye. Frere, iyi ni case y'abavukanye, ntushake kunteranya. And I hope the last time wowe umpamagaye ngaho umpamaga ibintu nk'ibi, please mind your own business. Nizeye neza ko ari n'ijya nyuma ryo kuramamagara muri ibi. Ahantu Keve yarari nuko yahacitse, mubona ko byari bitanguye kumukomerera. Ibintu bigiye kubandanya gute
kwa Tonny ko ibintu nawe byamaze kumbera amazi amaze gusanga Rosine yaje kumutemberera kandi Rosine akavuga yuko agiye kwereka amafoto umugore wiwe. Ku ruhande kwa Keve hoho mwibaza ko bigiye kugenda gute ko umugore yamubereye ndase ko umugore nawe ashaka kumenya ivyabaye kw'iryo joro ryo kwa gatandatu. Abashingantaye kuri Keve harimo n'umugore wiwe bitanguye kumubera ibibazo bikomeye. Umugore nawe arashaka kumenya telefone yamuhamagaye nubwo azabizi, arashaka kumenya ijoro ryo kwa gatandatu ivyabaye bimwibwiriye umugabo wiwe Keve. Birahereraho bino bintu guys. Ku munsi wa gatandatu itariki 18 isaa 10:47 hari telefone yakwamagara kandi iyo telefone y'umwana w'umukobwa yitwa Rosine. Uwo mukobwa ninde muhuriye kuki? ariko umugore wazi kutangwa gutubwenge hagezaho utangura kugenzura abo vungana nabo kuri telefone yanje wowe nkande ubundi ujya umfata nkande ndiko ndakubaza umfata nkande jendo umugore wawe je banyita ansirali ntabwo ndi Rosine ndi umugore wawe nimba nemerewe kukubona wambaye ubusa niki kintu cyonzibira kubuja mu telefone yawe ubundi nkuko muvyumva nkuko muvyibonera ibintu bikaba biratanguye gukomera. Ni seri nziza iriko iraca kuri Burundi Star TV, mugende muyirabe, seri iryoshe, muraza kwakurikirwa, muraza kwakura umunezero. Warubizi agiye hamwe na Burundi Star TV batuzanira igikorwa ciza kimeze neza. Ni seri iryoshe cyane ata nindi seri wozigereranya muri seri umaze kubona, seri iri mwinyigisho. Nuko byatanguye komera ku mpande zose, ku ruhande kwa Rosine ibibazo, ku ruhande kwa Keve ibibazo, ndetse no kwa Tonny ibibazo, kuri babaganga bacu ibibazo. Ibi bintu byahereye hehe? Kora subscribe kuri Rise and Shine Burundi kugira ngo uzurabana natwe 5 ndetse umenye niyo byahereye. Reka nshimire wewe wagerageje kubana natwe mwino ncamake, wowe wakoze subscribe ku utari wabikore, nawe wakoze like comment kugira ngo uje utwereka kuri kumwe natwe kunezerwa n'ibiganiro tuguha. Nk'ibisanzwe yari Frank mubana kuri Rise and Shine Burundi, naho butamu bindi biganiro. Ciao ciao.